Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Ikigali mu Rwanda hakoraniye inama mpuzamakungu nyafrika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe yahwiranye no gutaha icese park yitwa Nyandugu hiri mu gisagara ca Kigali. Hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park. Hari restaurant n'iyi mihanda y'abantu bashaka gushyiriramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru. Hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi. Madame Juliette Kabera no muyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijeje gukingira ibidukikije mu Rwanda rema mu mpfunyapfunyo muyandi tubafitiye muri make ijyanye no kwisa abantu 22 basize ubuzima mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu manuko bwa Misiri abandi 33 barakomereka. Ikigega mpuzamakungu FMI cemereye Tanzania ingurane y'umuriyaridi ni miliyoni 70 y'amadolari icaye amafaranga azokora ni handi hatumube hafi y'amaradio yanyu. Hagizeho ijyanye no kwisi turahera ku mugabane wa Afrika abantu 22 basize ubuzima mu isanganye ry'imodoka ryabereye mu manuko bwa Misiri abandi 33 bakomerekera muri iyo sanganya. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Frederic Nkundikishe. Iryo sanganya ryabaye uyu munsi kwa kabiri mu gitondo ca kare igihe imodoka ya bisi itwara abantu yaseka ikamyo yari hagaze kwibarabara rikuru rigana ku murwa mukuru Cairo. Abatetsi batangaza amakuru bavuga ko iyo kamyo yari hagaze ku ruhande rw'ibarabara bariko bahindura ipine ryatobotse igihe iryo sanganya ryaba mu gisagara citwa Malawi mu ntara ya Minya ku kilometero 220 z'umurwa mukuru Cairo. Imodoka za Rusehabaniha zaciye zirungikwa mu buryo bwihutirwa gutwara imbabare mu bitaro vyo mu gisagara ca Minya. Amasanganya y'imodoka yamayishe abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mwaka mu gihugu ca Misiri kizwi ko gifise amabarabara mabi hamwe n'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu budashemeye. Fredi turaguma ku mugabane wa Afrika. Ikigega mpuzamakungu FM mu mpfunyapfunyo catangaje ko urwego nyobozi rwaco rwemeje ingurane y'umuriyaridi ni miliyoni 70 y'amadolari igenewe Tanzania. Ayo mafaranga azotangwa mu kiringo c'amezi 40. Igito kimwe kizacatanzwe Fidel Nyongabo. Imiliyoni 151 n'ibihumbi 700 y'amadolari muri ayo agiye gutangwa buno nyene. Mu itangazo ikigega mpuzamakungu FMI cyamenyesheje ko ayo mafaranga azofasha gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Ico kigega kimenyesha ko bitegekanijwe ko iyo ngurane ifasha gutuma abikorera ku giti cyabo bazana imitahe yabo muri Tanzania. Ikigega mpuzamakungu kimenyesha ko Tanzania ihanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'iterambere ryaco harimwo n'inkurikizi zikiza ca COVID-19 hamwe n'ingwano muri Ukraine mu bishobora kugeramira intambwe ico gihugu cari kimaze kugerako mu vyerekeye ubutunzi. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ijyanye no kwisi mu ntunge. Umuryango umwe bwa Buraya watanguye ibiganiro vyo kuraba niba ibihugu vya Albania na Macedonia yo mu buraruko vyo kwemererwa kwinjira muri uwo muryango. Fidel Nyongabo turacari kumwe. Kwagura uwo muryango mu ntumbero yo kurenza ibihugu 27 bigize muri iki gihe bisa n'ibizofata imyaka itari mike. Haheze imyaka 19 ivyo bihugu bibonwa ko bishobora kwemerwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen yabwiye umushikanganje wa mbere wa Albania Edi Rama n'uwa Macedonia yo mu buraruko Dimitar Kovačevski ku biganiro nyakuri vyo kwinjira ku bihugu vyabo muri uyo muryango byatanguye. Umushikanganje wa mbere wa Albania Edi Rama avuga ko igihugu ciwe gikeneye kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya kugira kibandanye gukomera no kurangwa na demokrasi kandi ciyumve neza ko kiri mu karere k'Uburaya. Ibiganiro kuvyerekeye kwemererwa kwa Albania na Macedonia yo mu buraruko mu muryango w'Uburaya bizokwihweza ukugena ivyo bihugu vyiteguriye gukurikiza amategeko yose y'uwo muryango.
Murakoze bagenzi bacu kwa makuru yose agezeho hirya no kwisi baje kudushikiriza yo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Saba imbabazi ni Parke yatashe icese i Kigali mu Rwanda ko ari Nyandugu ariko ni Nyandungu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari. Kigali mu Rwanda hakoraniye inama mpuzamakungu nyafrika yo gukingira no kwagura amashamba arimwo ibiti n'ibikoko bikingiwe. Abahinga barenga 2,000 bari muri iyo nama bakemeza ko akarere ka Afrika yo hagati ariko karimwo ubutunzi bwinshi bw'ibinyabuzima n'amashamba bitaboneka henshi ku isi kandi ko bikwiye gukingirwa. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe ingena amashamba n'amaparike akingiwe muri Afrika byo bungwa bagizwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashami yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba ugwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi. Amwe muri ayo mashamba akingiwe nko mu Rwanda ni mu Birunga parke y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi inzovu n'ingwe, muri Nyungwe ishamba rya Gishwati n'ahandi. Mu Burundi ni nko mu Kibira parke ya Rusizi, mu Kigwena, mu Rumonge, Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye. Kado Sebunya atwara ikigo nyafrika gikingira ibidukikije African Wildlife Foundation cafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga 2,000 yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka. Ico gisata carasigaye inyuma kandi bitari ngombwa. Rero abanamwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi. Igitangaje womenga ntavyo tubona. Dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni. Ikindi naco harabibaza ko iterambere ryosiga inyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana. We are not going to develop and achieve our development goals without conservation. Izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'Ibirunga mu majaruguru y'u Rwanda barazizi. Ikigo cy'igihugu c'iterambere RDB kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike. Abana banje banywaga amata kabona ifumbire bitewe na za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi. Ico bikoze hari n'abandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nk'uko uyu mu Masai wo muri Tanzania yabitwiganiye muri yo nama. Kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao ati nka twebweho tuba hagufi yacu hari bikoko turaja kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza. Ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi. Aha niho Gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri Mali afatira mu kwemeza ko amashirahamwe yigenga kwiye gushira inguvu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba. Ati twebwe amashirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama canke ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparke yuko babwirizwa kubana neza. Erega nibo bahakura inyungu nyinshi. Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yuguruye inama y'imisi 5 yatangaje ko amareta ya Afrika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abari bo babikingira. Yavuze ko u Rwanda rwamaze kubona iciza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga miliyoni 500 y'amadolari y'Amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa Nyandungu iri mu gisagara ca Kigali. Kera hari umwonga urimwo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri Kigali, ariko rabubu twarasukuye twatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramwo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri Afrika.
ahari umunuko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga. Juliette Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije REMA avuga ko iyo parike ya Nyandungu itandukanye n'izindi. Cyahariwe kurwanya imyuzure. Hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park. Iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira. Hari resitora n'iyi mihanda y'abantu bashaka gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru. Ni ibyatsi gusa, ni icyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ko haracecetse cyane kugira ngo za nyamaswa zibashe kuba zahororokera. Hano harimo nk'inyoni ariko hari n'ibindi nyamaswa ziba mu mazi. Bitekanijwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa Niger Mahamadou Issoufou n'abandi hafatigwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri Afrika. Pierre Claver Ninkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi Amerika turabandanye n'ayavugwa ku Rwanda unaho igisata c'ubutungane muri ico gihugu sentare nkuru ya Huye yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi aburanamwo n'ubushinjacaha. Munyenyezi ivyaha yagirizwa ni bitanu akaba ari vya genocide harimo no gufata abagore ku nguvu uregwa we arabihakana. Munyenyezi muribuka ko mwakweza ariho leta zunze ubumwe za Amerika zamwirukanye ku butaka bwazo. Ijwi ry'Amerika habereye urubanza rw'iwe ryaharungitse mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nibwo bwatangiranye ijambo. Icyaha ku kindi mu byo burega Madamu Munyenyezi burabisobanura. Bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko Munyenyezi afatanije n'izindi nterahamwe bashinze bariyeri ahantu hatandukanye harimo iruhande rwa hoteli Ihuriro aho we n'umuryango bari bacumbitsemo mu mujyi wa Butare. Buvuga ko bagenzuraga bahanyuraga basanga ari mu bwoko bw'abatutsi bakabica. Ubushinjacyaha buvuga ko abagore babajyanaga mu buvumo bwa hoteli Ihuriro bagafatwa ku ngufu mbere yo kubica. Ubushinjacyaha buramurega inama nyinshi yagiyemo na za mitingi zo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Buravuga ko na Munyenyezi ubwe yicaga abatutsi akoresheje imbunda ntoya yo mu bwoko bw'amasotera. Bumushinja urupfu rw'umututsikazi w'umubikira buvuga ko Munyenyezi yamwishe ubwo uwo yari avuye Itumba. Buvuga ko yamwishe bamaze kumusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha burashingira ibimenyetso byabwo ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye nk'uwitwa Jean Damascene Bahimba Sadamu avuga ko ubwo bari kuri bariyeri Tumba haje umubikira Munyenyezi yamushyize mu modoka ya Nyirabukwe Nyiramasuhuko bamujyana kumwica ariko babanje kumusambanya. Beatrice Munyenyezi yisobanura avuga ko abatangabuhamya babiri bivuguruza bakanavuguruzanya. Umwe avuga ko yiciye umubikira kuri bariyeri, undi akavuga ko yamwiciye mu buvumo bwa hoteli. Avuga ko muri 1993 yigaga mu mashuri yisumbuye atigeze agera muri kaminuza. Munyenyezi avuga ko igihe jenoside yabaga atigeze ajya kuri za bariyeri nk'uko abatangabuhamya babimushinja. Asobanura ko yari atwite afite n'undi mwana muto w'uruhinja bityo ko izo ntege nkeya zitari gutuma atarabuka. Abanyamategeko bamwunganira Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwerekana uretse gusa kuvuga ko umubikira yishwe. Baravuga ko butagaragaza amazina y'uwo mubikira bugashingira gusa ku mvugo z'abatangabuhamya. Baravuga ko izo mvugo zirangwa no kuvuguruzanya no kutavuga ukuri. Aba banyamategeko barabwira urukiko ko ibyo abatangabuhamya bamushinja ari ikimenyetso cy'uko batazi uwo bashinja. Babwira urukiko ko Munyenyezi i Butare yahamaze igihe gito kandi ko n'amashuri yisumbuye atayaharangirije. Baravuga ko bafite ibyangombwa bye by'amavuko n'igihe abana be bavukiye ku buryo kubihuza n'ibyo abatangabuhamya bavuga byahita bigaragaza ko atashoboraga kujya kuri za bariyeri. Ku bw'abo banyamategeko bakavuga ko bari mu mategeko aho kuba mu itangazamakuru. Baravuga ko abatangabuhamya icyo bakoze ari ukubara inkuru zidaherekejwe n'ibimenyetso. Baravuga ko niba koko Munyenyezi yari afite imbunda ya masotera yagombye kuba igaragarizwa na nimero zayo. Uvuga ko bamwitaga komando. Abanyamategeko Bikotwa na Gashema bagasanga batagombye kubivuga gusa batagaragaje naho yakoreye imyitozo ya gikomando. Ubushinjacyaha bukavuga ko kubera umuryango ukomeye Munyenyezi yabarizwagamo byamuhaye umwanya wo kwidegembya agakora icyo ashaka. Ariko uregwa we akavuga ko atarabanye neza na bamwe mu muryango ku buryo bashoboraga no kumugirira nabi. Aravuga ko azira ko yaba yarashatse mu muryango wa Nyiramasuhuko. Ku nama aregwa ko yayoboye avuga ko bitari gushoboka kuko ntacyo yarashinzwe muri leta. Munyenyezi avuga ko
asanga Imana ari izamurenganura. Mu iburanisha rya none Munyenyezi yabashije kwisobanura ku byaha bitatu: icyaha cyo gukora jenoside, gushishikariza abantu gukora jenoside no gutegura jenoside. Asigaje kwiregura ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha mu gusambanya abagore ku gahato. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umukazana wa Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'Abatabazi. Ubu yakatiwe n'urukiko rwa Arusha imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom Ntahobari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Mbere yo kumuzana yamaze imyaka 10 afungiwe muri Amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha atarabwije ukuri inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika. Iburanisha ritahari rizakomeza mu kwezi kwa 9 niba nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Urwaruka rw'Abanyafrika bagera ku majana 7 barasozereye inyigisho zamaze indwi zitandatu zakoranye muri za kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni programme izwi ku izina rya YALI canke Mandela Washington Fellowship yatangujwe na President Barack Obama. Iyo programme ifise umugambi wo guhurwaruka ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazoza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na bamwe mu Banyarwanda b'Abarundi bitabiriye iyo programme barimwo Emmanuel Ntivuguruzwa yakwirikiranye inyigisho muri kaminuza ya Minnesota na muganga Tanya Gahama Ineza we yaronkeye inyigisho muri kaminuza ya Nebraska mu gisagara ca Lincoln. Ntivuguruzwa ni watangura atubwira icatumye yifuza kwitabira izo nyigisho za YALI. Impamvu ikomeye yatumye nifuza kwitabira aya mahugurwa ni amahugurwa y'ingenzi, ni amahugurwa yubaka umuyobozi. Akenshi usanga mu miyoborere hari igihe tuba tudafite cyangwa se urubyiruko rudafite bwa bumenyi buhagije bw'ubushobozi bw'imyubakire, navuga y'ubwo bushobozi bwa kiyobozi burushoboza kuyobora, ariko noneho rukayoborera muri wa murongo koko uhamye n'amahame ndangamiyoborere, niba ariko navuga. Byanjye numvaga ko aya mahugurwa nk'uko yatangijwe na Perezida Obama, ariko agamije koko kubaka ubushobozi mu rubyiruko kugira ngo urubyiruko rube umusingi w'imiyoborere. Iyo miyoborere noneho iba ari nayo igena ahazaza h'Afurika, ahazaza h'ibihugu byo muri Afurika hatajegajega. Ni naryo terambere rirambye rishingiye ku miyoborere myiza, ariko nanone yubakiye kuri izo ndangagaciro za kiyobozi. Urakoze cyane muganga Tania. Umaze imyaka hafi 10 ukorana n'imiryango itandukanye cyane cyane igamije guteza imbere ubuzima. Uri umuganga watangije ikigo Uzima gihuriwemo n'abaganga mu gihugu cy'u Burundi, ahanini kigamije guteza imbere ubuzima bw'abarundi muri rusange. Wowe ufata icyemezo cyo gusaba ko witabira aya mahugurwa, n'iki wifuzaga gukuramo? Murakoze. Ikintu cya mbere nifuza gukuramo bwari ubumenyi, kungurana ubumenyi n'abandi Banyafurika. Ndizera yuko ibibazo dushobora kuba duhura nabyo mu Burundi dushobora kuba tutabyisangije, dushobora kuba tubisangije n'abandi bava muri Afurika. Rero guhurira hamwe n'abandi n'ubundi rwaruka bakora ibintu bitandukanye mu gihugu iwabo, nizera yuko ari uburyo bwo kungurana ubumenyi, gusangiza ibyiyumviro kugira dushobore gutorera inyishu hamwe, kugira nashobora gutaha muhira nzoshobore kubyigiraho, nshobore kubyubakiraho, nanjye nshobore gutorera inyishu ibibazo bishobora kuba biri mu gisata cy'amagara meza mu Burundi. Icya kabiri cyari kwigira ku mibereho y'Abanyamerika no ku byo basanzwe bazi, kugira dushobore kubyigiraho, dushobore kuraba ibikunda muri Afurika, kandi natwe dushobore kuzana ubumenyi bwacu hano. Nyuma y'ibi byumweru bitandatu, ibyo wifuzaga kuba wakwiga cyangwa se wasangira n'abandi mwahuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri yo leta ya Nebraska, wibaza ko wabigezeho? Ego cyane narabigezeho,
kuko iyo tuje ngaha tuba turi mu migwi itandukanye. Hariho abakorera mu by'amagara meza nk'uko wanje, hariho abakora mu byo kumenyekanisha amakuru, hariho abakora mu by'intwaro nziza no mu bindi byinshi. Iyo rero duhuriye hamwe mu nyigisho duhabwa, turahura hamwe tukagirana inama, tukiga, tukabazanya ibibazo kugira dushobore gutorera inyishu hamwe. Ikirushirizaho ni uko iyo tuvuye ngaha ntiba bihereye ngaho, yamara tuja mu mugwi muniniya y'abanyafurika, urwaruka rw'abanyafurika bamaze kuza muri uno mugambi wa Mandela Washington Fellowship, aho hariho urubuga mubandanya mwigiraho, mubandanye mushiramwo imigambi, mubandanye mwungurana ubwenge. Ico rero akaba ari ikintu kinini kuri jewe. Ubu unye aho isi igeze kunwana n'abandi ni ikintu gikomeye, kwigira hamwe n'abandi ni ikintu gikomeye, yaba abo muri kumwe mu gihugu wanyu, yaba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Emmanuel Ntivuguruzwa, muri 700 batoranijwe, Tania avuze ko hari byinshi yakuye muri ibi byumweru bitandatu. Nkawe nk'umuntu watoranijwe muri abo 700, ibyo wifuzaga kugeraho muri ibi byumweru bitandatu watubwira niba urabigezeho? Numva narabigezeho ku bwanjye, numva inyota nari mfite cyangwa se inzozi nari mfite nazigezeho. Hari ubumenyi umuntu aba asanganywe, afite ibyo yize, ibyo yanyuzemo, ibyo yakoze. Ubwo bunararibonye imbere na mbere buba buhari, ariko noneho mu guhurira hano nk'uko iyi gahunda yubatse, harimo kuronka ubwo bumenyi, ariko nanone harimo no gusangira ubumenyi. Wenda mu Cyongereza bakoresha uburyo bwiza bwa exchange. Ubwo buryo bwo gusangira ubumenyi rero bunatuma muri kwa kwiga, ubundi kwiga no kwigana, hari ibyiza abanyamerika bakora, ariko nk'uko ubyumva duhuye turi abanyafurika 700 muri kaminuza turimo abanyafurika 24 baturuka mu bihugu 15. Buri gihugu cyose gifite umwihariko. Abanyafurika natwe ubwacu usanga natwe ubwacu twigiranyeho, hari byinshi usanga dushobora kwigiranaho, ku buryo muri kwa kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara mu ishuri ngo wige nk'umwana mutoya, ahubwo muri uko kwiga uko uganira n'abantu, uko uvugana n'abantu, ubwo bunararibonye buhanahana ubumenyi, bunatuma muri bya bindi dukora iwacu. Dufata urugero, muri uko kwiga harimo no kwiga uburyo ibyiza by'iwanyu bishobora kuba umusemburo w'impinduka nziza zishobora kugera ku isi yose, ariko duhereye no muri Afurika mu buryo bw'umwihariko. Reka nguhe urugero. Uzi ko ikibazo cy'ubuzima ni ikibazo gihangayikishije isi yose muri rusange, ndetse kiza mu by'imbere. Abatuye isi benshi ntabwo babasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ariko muri kwa kwiga no kureba uko isi ihagaze, kumenya ngo ahandi bakora gute, kumenya ngo ibyiza dufite dushobora kwereka abandi, natwe dushobora kubaho urugero. Naguha nk'urugero rwa mituweli de sante mu Rwanda. Ni gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ugiye kureba mu byo twize, twagiye tuganira ku ngingo zitandukanye, ariko usanga ikibazo cyo kugira ngo abatuye isi babashe kugera kuri serivisi z'ubuvuzi kiracyari ingorabahizi. Mu gihe mu Rwanda buri muturage wese uhereye kuri wa wundi ufite ubushobozi buciriritse kugera kuri wa wundi wishoboye, umunyarwanda wese abasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi binyuze muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituweli de sante. Umva ari ikintu gikomeye cyane. Tania, Emmanuel yarakomoje ku kintu kijyanye no guhanahana ubumenyi hagati y'abanyafurika ubwabo. Atanze zimwe mu ngero z'ibyo ashobora kuba yarakuye mu banyafurika bitabiriye iyi gahunda, ariko nawe atanga bimwe mu bisubizo u Rwanda rufite mu kugerageza gukemura bimwe mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo. Nkawe nk'ikintu cy'ingenzi wavuga ko wakuye muri bagenzi bawe b'abanyafurika, cyangwa se wowe icyo wabasangize nk'igisubizo kivuye mu Burundi ku bibazo bitandukanye, ni nk'iki? Kimwe mu bintu ushobora kuba narabasangije ni nk'uruhara rw'urwaruka mu bikorwa bitandukanye. Jewe igihe mpeza kwiga amashuri y'ubuganga niho nashoboye gutanguza ishyirahamwe ndimo rya Uzima.
kandi ibintu dukora akaba ari byinshi bitandukanye. Rero ni umwanya mwiza yo guhanahana ibyiyumviro uko urwaruka mu ngo turimo dushobora gukoresha ubumenyi dufise, ubumenyi twaronse mu mashuri cyangwa ubumenyi dusanganye ku bw'ingabire zitandukanye tuba dufise kugira dutorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano iwacu tutarinze turarindira izindi nyishu zivuye ku baturongora, ariko bigahera no mu ngingo twebwe nyine twigira. Afurika ifite urwaruka rwinshi, abanyafurika benshi baracari batoyi kandi barahangana cyane n'ikibazo cy'uko babura akazi cyangwa bakagira ibibazo ntibaronke aho bavugira ibibazo byabo ntibyumvigwe. Ariko iyo umwe wese yigiriye inama y'uko ihinduka ritangura nawe, arashobora kuraba umuco ashoboye mu byo ashoboye mu byo afite mu biri imbere yiwe, akagira umugambi ntarindire gutangurira ku kintu kininiya, ariko ku mugambi umwe wese ashobora kuba afite atangure akora ibyo ashoboye. Uko iminsi igenda n'uko bigenda biraguka, agashobora kuzana impinduka ahereye mu kibano ciwe gushika no mu ntara rimwe, bigakwira no mu gihugu cose ndetse na Afurika n'isi yose. Uzima ubusanzwe ikora ikitane? Uzima ni ishyirahamwe ry'abaganga nitangurije hamwe n'abagenzi banje twiganye ishuri ry'ubuganga mu 2018, aho dukora mu byo guteza imbere amagara y'abantu tubicishije mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni ibyo kwigisha ku byerekeye amagara meza cyane cyane ku bibazo byerekeye abakenyezi n'urwaruka, aho ni ukuvuga nka kanseri y'ibere, kanseri y'igitereko, irondoka rijanye n'amagara meza. Igice cya kabiri ni byerekeye ibyo kungurana ubumenyi hagati y'abantu bakora mu gisata cy'amagara meza. Igice cya gatatu ni ibyo guharanira gushikira yuko umuntu wese yoshikira amaserivisi atanga ubuvuzi bimworoheye. Urakoze cyane muganga Tania. Kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Louis wiriwe neza. Tania yavuze ngo uko yagiye kwiga yamazeyo 6 ibyo yari yagiye kwiga yovyigisha urwaruka rw'Uburundi. Aka kabiri ni kihe yosangiza urwaruka rwa Afurika? Amahoro neza Louis, baje kuramutsa cyane. Ego cyane ibyo twize turashobora kubyigisha kimwe n'umugambi twiga cyane ibyerekeye kuba imboneza mu kibano. Ibyo rero turabyiga kandi tubyiga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ntitwiga nk'uko twakwiga nko mu ishuri, ariko cyane ni gusabikanya. Ariko muri uko gusabikanya hariho byinshi nize kandi nshobora gusangiza abandi. Iki naco notekerera urwaruka nugira nk'urwaruka rwo muri Afurika ni uko kwimboneza guhitamwo kuzana impinduka utarinziye yuko birinda birava hejuru, ariko nyine ugahera mu kibano ukavuga ati mbe hano mbaye muri runo rugo mbayemo, muri runo rubano rwanje ni iki mbona kitariko kiragenda neza ushobora guhindura. Ihinduka rihera ngaho, si mpaka rihere hejuru cyane, ariko rihinduka cyane guhindura aho mu kibano. Hariho ugeze kuvuga ati niba ushaka ihinduka hera kuri wewe, ati bihinduka ushaka kubona mwisi. Icyo nicyo numva notekereza urwaruka. Urakoze cyane Tania. Louis nawe mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi, ndagushimye cyane kuri ibyo bibazo byawe. Reka dufate na Daniel wiriwe neza. Ndagira ngo mbaze abo ngabo mwatumiriye muri studio, ndagira mbanze n'abashimira uburyo kuba mwatwitayeho turasobanukirwa tukamenya. Munanshimira uwo mutumirwa rwose. Iki kibazo cy'amatsiko nagize nawe kabo bashinze iyo groupe, mu by'ukuri bo babona itanga umusaruro ungana iki muri rubanda rugufi, mu bantu nyine basanzwe batari n'abaganga? Ibyo twifuza kugeraho hariho byinshi tumaze gushikako. Kuko navuze mu mugambi wacu wa mbere twagize harimo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere. Mu byo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere muri ino myaka 3 turamaze kwigisha abantu bashika 3,000 kubyerekeye ukuntu umuntu yamenya kanseri y'ibere, ariko urugendo ruracyari runini. Nk'uko mubizi ikintu cyerekeye amagara meza ni umugambi munini. Hariho byinshi tukifuza gushikako, hariho byinshi tukifuza ko twabona impinduka, kandi ibintu dukora mu mwanya muto, ariko n'umugambi twifuza yuko twotangura n'abari nyuma yacu bakazoshikira, kandi tukifuza no gukorana benshi kugira bishobore gukwira igihugu cyose aho turi
kuri rero n'umunsi turashima cyane intambwe tugezeko ariko tukaba dutegereje gushika kuri byinshi birengeye no mu byo tumaze gukora Ningonga haduce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru vy'uno mugoroba mwakoze mwe mwari muduteze abiri yakoze Dieudonné Cubahiro na ejo niho bari kumwe muhinga bw'ivyuma Idirwema niwe yarahagarikiye no makuru mwari ko mushikirizwa na Jodiane Ninahazwe turasubira saa 4:30.